batubwiye ibikorwa vya kameremere. Rero ibikorwa vya kameremere batubwira ngo ariko namba murongorwa na mpwemu ntimuzagazwa n'ivyagezwe. Tuzi neza yuko umuntu iyo arongorwa na mpwemu yera nta caha ari bugwemo. Kandi bizotuma ivyagezwe bitagufata, kuko ivyagezwe impamvu bitagufata ndetse n'amategeko y'amareta ntazogenda gufata. Ivyaha ntibizogufata kuko uzoba urongorwa na mpwemu yera nta kibi uzokora. Ahubwo wogiye gukora ikibi mpwemu azovuga ati ntubikora, bitume n'ivyaha vyo mu gihugu bitashaka gukoraho. Rero vya vyagezwe ntabwo ntibigukoraho, kuko iyo urongorwa na mpwemu yagenda akurongora akubwira ati genda aha, kora uku, genda uku, kandi mpwemu yera ntashobora kukubesha. Rero niyo mpamvu hano batubwira ngo kandi ibikorwa vya kameremere kacu biramenyekaniye ibi, ngo ubushakanyi, ibihumanya, ivy'isoni nke, gusenga ibigwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya ibice, igono, kuborerwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Bene data, turazi ko ibintu arivyo bizingamitse abantu muri kino gihe. Ibi nivyo bizingamitse abantu muri kino gihe, ugasanga abantu bari mu vy'ubushakanyi, abandi bari mu bihumanya, ivy'isoni nke, ugasanga nivyo abantu benshi muri kino gihe birukira, nivyo abantu barimwo muri kino gihe. Ijambo ry'Imana bene data ntabwo rikivugwa, ntabwo ricumvirizwa, ntabwo rikirababwa, ariko ivy'isoni nke vyagenda ugasanga nivyo binezereye abantu, nivyo bariko bararaba, nivyo bibereyemwo abantu, akaba arivyo babamwo. Ubusambanyi bwabaye bwinshi mu bantu, mu mashengero, mu matorero, ugasanga nivyo bintu bisizwe hejuru, nivyo bintu bikomeye, kubera Satani yamaze kuja mu bantu bose, kuko abari babereye amaso ryari itorero, ariko nabo barafashwe. Kubera iki? Kuko buguriye umwasi amara kwinjira, kuko ntibigeze baba amaso ngo babe amaso bo kubera umurimo w'Imana, bawubere maso, kuko n'abagiye bifatanya n'ivya kino gihe. Niyo mpamvu usanga abantu benshi ibintu vyose no mw'ishengero biriyo, kuko ishengero niryo ryari rikwiye kubera amaso, niryo ryabera amaso igihugu, rikabera amaso imiryango, rikabera amaso isi yose. Ariko ikibazo cahabaye nuko bagiye bakivanga, ahubwo bamara kwivanga ugasanga vya bindi vyose vy'isi nabwo biri muri bo. Kubera iki? Ivyatumye bivanga n'igiki? Nuko bataye inzira yabo y'ukuri, bakifatanya, bagashaka ubutunzi, bagashaka amafaranga, bagashaka ivyubahiro, bagashaka ibiki, bakareka Imana yabo, bakagomba ko ahubwo aribo bacika ibimana. Abantu rero bagasenga ivyo bigirwamana, kuko ibigirwamana si ukuvuga ngo ni ugushinga vya biti gusa, ariko ibigirwamana ikintu cose ugize ikigirwamana, nimba yaba umuntu umugize ikigirwamana n'ikigirwamana, yaba ivyo ushaka ubigize ibigirwamana n'ivyo nyene, ikintu cose uzize ku mutima wawe nico kigirwamana. Rero dusanga rero abantu benshi bapfiriye mw'ivyo, abantu bashaka, abantu ntibagitungwa n'ukuntu babayeho, ntibagitunzwe n'ubuzima bwabo, ariko abantu bose baragutse bashaka ibintu vyinshi kandi bakabishaka mu buryo butari bwo. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo mubanze murondere ubwami bw'Imana, ngo ibisigaye vyose muzovyongerwa. Turazi neza yuko nukurikirana ugakurikira ijambo ry'Imana, ugakurikira Imana, ivyo bindi vyose Imana irabiguha. Nimba ibiha abantu batigera bazi Imana, kuko iwe itabiguha. Mbe ijambo ry'Imana rikatubwira ngo nimba mwebwe ba data ngo b'imibiri, nimba umuvyeyi wewe yashobora kwiyumvira guha ikintu ciza umwana wiwe, urambwira gute yuko Imana yo yareka kuduha ivyiza? Ivyiza irabizi ko tubikwiye, kandi ivyiza yabiduha, ahubwo ikibazo ni twebwe dutuma tutabironka, kuko tudaca mu nzira nziza. Bituma rero tugenda tugashaka vya bintu, tukabishaka mu nzira itari nziza. Iyo nzira rero itari nziza usanga twahubanije n'ijambo ry'Imana, abantu bagatangura. Nimba uyu munsi Imana yakubwira ati tangura umurimo wanje, tangura igikorwa canje, wabona muri babiri ati wapi, abantu babiri nta cicumi nzaronka, nta mpezo nzaronka, oya, reka ngende
reka mbaze uko abandi babigenza, canke naho abaje bose ugahita uyoreramwo, ntuzi ko uriko uzana n'abakozi ba satani, ntuzi ko uriko uzana iki, ugahita ugahita ukazana abo uriko urazana harimwo abo satani aje kugira ngo yice umurimo, kubera wewe uhagurutse kugira ngo umugwanye, nawe rero arakugwanya, yakugwanya akagutsinda. Yamara kugutsinda uzisanga uri down, uzisanga waramaze gupfa, usange satani yamaze kugukindagiraho, mu nyuma uzosanga uri igikoresho ciwe. Kubera ikintu wabaye maso, kuko iyo uba maso ni naho wari kuba umwe, ariko gusa ugahagarara ku mugambi, kuko uko Imana yaguhamagaye ugakora ivyo Imana yaguhamagariye, Imana izokuzanira abagufasha umurimo, abagufasha nimba muzobanga, kuko Imana rero ntinezerwa nuko ishengero ryuzuye, rizoba ryuzuye ariko ryuzuye mwanyabyaha, ariko ishengero Imana inezerwa n'umuntu umwe wenyene ariko akora ku mugambi wayo. Uwo niwe Imana ikeneye, kuko nimba tuzi ko ijuru ritazoyorerwamwo abantu bose, we nawe wabuzuza mw'ishengero, ubuzuza bashaka hiki? Umuntu uza kubuzuza, wamara kubuzuzaho ukabuzuza uzi ko utariko urabajana mw'ijuru, kubera iki? Ariko we muri wewe ntabwo ubujuje kugira ngo bakizwe, ubuje kugira ngo wishakire ivyicumi bitubutse, impero zitubutse, kugira ngo wibereho neza n'umuryango wawe. Ariko umenye yuko ivyo vyose mugenda mukora, mwibuke ko ari ukwica, muriko mwica ivyo mwari mukwiye gukiza. Rero mumenye yuko igihe c'urubanza kiriko kiregereza. Mwene data, menya ko igihe c'urubanza kiriko kiregereza, umuntu wese azohembwa ivyo yakoze bikwiranye n'ibikorwa vyiwe yakoze. Ariko bene data, nari numva yuko twari dukwiye kwikebuka, mukwiye kwikebuka, umuntu wese akamenya aho yananiriwe agahinduka. Kuko ngaho ijambo ry'Imana tubwiye ngo abantu, ijambo ry'Imana ngo ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi bwikwije. None nimba wowe ugiye ukabona ibintu byose ukibikora, ukibirimo, kuki uba wiyatangura umuntu w'Imana uzoja mw'ijuru? Iryo juru ry'abanyabyaha ni ryaheye. Nukuri hari ibintu vyinshi umuntu araba akumva ararengewe, akumva akavuga ati ese isi kwija, abantu b'Imana bari hehe? Abantu b'Imana baroye? Kuko muri kino gihe uhura n'umuntu akakubwira ngo ni umukristo, ariko yaguhemukira, yagukorera ibintu ukavuga uyu n'umuntu koko ni wa mukristo? Nabona wahura n'umukozi w'Imana awukorera ibintu ukavuga nawe ukikanga, ukavuga uwo n'umukozi w'Imana koko? Abantu ugasanga abandi mwumva umukozi w'Imana umukozi w'Imana ni iki? Umukozi w'Imana ni umuntu w'inyankamugayo, ni umukozi w'Imana, umuntu wese uwo ari we wese yitura akaronka ubufasha bwo gufashwa. Kuko cane cane ntabwo tuvuga ngo vyo gufashwa mu mubiri, hari ivyo gufashwa cane mu mwuka, mu mpwemu, kandi umuntu akavayo umutima wuruhutse, akavayo yumva ko afite amahoro. Kuko abantu benshi bamerewe nabi mu mitima yabo, hari abantu benshi barushe, ariko babuze abakozi b'Imana bitura. Kubera iki? Nta bakozi b'Imana bakihari. Abantu bose babaye abo kwikwegeraho, abo kukwega inda zabo. Undi nubwo bamubwira ati yewe ndagukeneye, ndagize ufite angahe? Yewe ndakeneye ko usengera, ufite angahe? Imana yo mw'ijuru irengera abantu nk'abo. Abantu bica igikorwa c'Imana bituma abantu bose n'abari bagomba gukizwa babivamwo. Avuga ati n'abakijijwe mu batacu bariko baraja, bariko baramara, na naka harya ni umupasiteri, na naka harya ni umukozi w'Imana, ariko ibintu akora birarenze. Bigatuma rero abantu n'uwavuga ngo ni umuntu w'Imana by'ukuri, Imana iriko irakora canke iriko iratuma, bigatuma namusuzugura, bigatuma atumva n'ivyo avuga. Kubera iki? Abantu bararushe. Abantu bararushwe n'ikintu bita abakozi b'Imana, abantu bararushwe n'ibintu bita ngo n'abantu baje gukorera Imana. Abantu bagatuma igikorwa c'Imana gisuzugurwa. Kubera iki? Hari na benshi batumye abantu benshi bagiye kurimbuka kubw'abakozi b'Imana.
ndababwiza ukuri yuko abakozi b'Imana bagiye kuzobona bagiye kuzobona umubabaro mwinshi kubwo kubabaza abantu Imana yiremeye. Hari abantu benshi ariko bararimbuka kubera babuze ikibitaho, babuze ikintu kibakwega, kuko benshi bugazwa no kugira ngo binjire mu Mana ku mpamvu z'uko za bene se. Ugasanga uyu munsi uwitwa ngo ni wo muryango wawe yitwa ngo arakijijwe, ugasanga niwe ariko ararya imfuvyi, ugasanga niwe ariko ararya abapfakazi, ugasanga wa wundi yitwa ngo yagukiza ahubwo niwe ariko arakwica. Cumbwira uwo muryango uzigera ukizwa? Izo mfuvyi zizogera zikizwa? Nubwo zaza zizokwamana agahinda, kubera iki? Ugasanga abantu benshi bitwa ngo bari mu bikorwa by'Imana nibo bariko barakora ibibi. Kubera iki? Abantu bagiye buzuza amashengero, buzuza abantu buzuye ivyaha gusa. Nta mpwemu w'Imana kiri mu itorero, nta mpwemu w'Imana kiri mu ishengero. Niyo mpamvu abantu benshi ivyo gukizwa babivuyemwo. Niyo mpamvu uwo munsi ijambo ry'Imana riravugwa abantu babirabye kubiraba, kuko bamaze kumenya yuko abantu b'Imana ari abaescroc. Ubu nta muntu Imana iriko irahamagara, iriko iratuma hirya no hino, kuko yabonye abo yatumye vyase. Ugasanga iriko iratuma hirya no hino, ariko ijambo ry'Imana riravwe. Kubera iki? Abantu baruhijwe n'abitwa n'abakozi b'Imana kubw'ibikorwa bibi bagiye bakora. Umuvyeyi yaraza akaguha umwana avuga ati ndahaye umwana uriya muryango n'uw'abakristo, ahubwo umwana akavayo afite ibikomere birenze, yibaza ngo ari mu muryango w'abakristo. Ukiyumvira none bigatuma ahubwo na wa mwana n'ivyo gukizwa abizinuka, akavuga ati none hano ijambo ry'Imana atubwira ngo abantu b'Imana muzobamenyera ku mbuto nziza bama. None niba tutagiye twama imbuto, bizotuma abantu bakizwa gute? Bizotuma abantu barokoka bakizwe gute? Kandi twebwe ubwacu twebwe twishe igikorwa c'Imana. Rero twibuke yuko abantu abakozi b'Imana aribo benshi, aribo bazohanwa. Kubera iki? Batigishije neza uko abakristo bakwiye kwitwara, nuko bakwiye kumenya inzira nziza ibashikana kugororoka kose. Rero Imana yo mw'ijuru iturengere cyane. Rero nubwo turiko tuhagira no munsi gusa, nuko iyo ariyo message nahawe kuva ku bakozi b'Imana, ariko si ukuvuga ngo n'abakristo nabo ngo ntabifitemwo uruhara. Harimwo bigishijwe ariko nabo ntibayoboka. Ugasanga bamwe bibereye mu vyabo, ariko uyu munsi sibo ndiko mvugaho, ariko umunsi ko mvuga ku bakozi b'Imana. Umukozi w'Imana wese watumwe mu buryo budasa, wahamagawe n'Imana, ukaba utakoze ivyo Imana yagutumye, menya yuko niyo utikebuka guhinduke, wibuke ko urubanza ruri imbere yawe, kandi ugiye gucirwa urubanza rubi. Nivyo, nuko wakumva ijambo ry'Imana ugahinduka, ugakora ivy'Imana yagushinze, kuko turazi ibitwirukira vya hano mw'isi ni ivy'akanya gato. Turazi nubwo waba ufite ibintu bimeze gute, ntabwo wigera unyugwa ngo wigere uhaga. Ariko ico tuzi nuko iyo wakiriye Yesu Kristo akaba muri wewe, ubuzima bwose ubayemwo burakunyura. Ariko igihe utaramara kwakira Yesu Kristo ngo abe muri wewe, ntabwo wigera unyugwa. Uguma ushaka nejo ushaka. Ariko uko Yesu Kristo agenda yaguka muri wewe, ubuzima bwose ubayemo urabwakira kandi ukumva ubwishimiye. Rero niyo mpamvu dukwiye rero tugahinduka tutariko turaraba ngo twifatanye n'abanyamahanga, twifatanye n'abadakijijwe, kuko turazi yuko abadakijijwe niwe iyo adafite ibyo ashaka
agira gahunda yo kuja kwiba, agira gahunda yo kwica kugira ngo aronke uko abaho. Ariko ivyo navyo vyaramaze kwimuka, no mu bantu b'Imana bwo birahari. Ubu muri iyo minsi witwa ni umukristo, ukumva ngo ni umukristo agakora idiri yo kwica kugira ngo aronke amafaranga, agakora idiri yo gukora ibintu bitari vyo, ngo agakora inyungu z'amafaranga. Ugasanga uyu munsi akavuga mpa amafaranga ya nzoguha inyungu iyi, uwundi uko. Ariko ivyo vyose tubazi ko muri Bibiliya bitemewe. Ari ibintu vyose twumenye yuko ari ubwice tugira dukora. Hari ibintu vyinshi abantu benshi bagenda babamwo ukibaza ngo ni ibintu bizima kandi ari ibintu bibi, kandi tukabona umukristo. Rero niyo mpamvu ivyo byose ni yayindi vy'umwina yo gukunda ibintu vyinshi kandi ukabikunda mu nzira itariyo. Hagarara neza ugendane n'Imana, ivyiza vyose n'ivyayo izabiguha. Nuhaganza kuko Imana abo ntabwo inezerwa yuko abantu bayo babaho bakenye, babaho biganyira. Ariko gusa nitwe tubikora kuko tugenda mu kutariko, tubagendera mu nzira itariyo, bigatuma tuba mu bwo buzima bumeze uko. Imana yiguma ishaka kuduhindurira, Imana iguma ishaka ko tuba abantu beza. Turazi neza muri Bibiliya abantu benshi bagiye bubaha Imana, babaye abantu bakomeye. Abantu benshi bagiye bagendera mu nzira nziza bakora ivy'Imana igomba, babaye abantu bakomeye, babaye abantu barurangiranwa, babaye abantu badasanzwe. Imana ishira hejuru umuntu wayo. Kuko niba Imana ari intunzi, kuko yahagira n'abakene. Uyu ntaje n'igitutsi akavuga ngo abantu barokore ngo nibo bakenye. Nta barokore bakenye, ahubwo bakenye mu mitima. Iyo ukenye mu mitima uba umukene nyene. Ariko iyo mu mutima wawe udakenye, mu mutima bigenda neza. Rero iyo ubanye neza n'Imana ntabwo ushobora gukena. Kuko sinovuga ngo abantu bakenye. Hari igihe uba uri mu ishuri ryawe Imana iriko irakwigisha. Muri ico gihe rero iyo iriko irakwigisha ejo nubironka uzomenye nawe ubushonje ukuntu azoba ameze. Sinavuga rero ngo bakene bose nuko badakijijwe oya. Hariho abakene hariho abakijijwe bakenye, ariko si ukuvuga ngo muko gukena. Hari igihe ari ishuri uba uri kuriga kugira ngo ejo nubironka uzomenye ko umukene nawe aba uko aba ameze. Iyo akeneye impuzu aba akeneye impuzu, iyo ashonje aba akeneye ico kurya. Nivyo kuko ikintu cose ishuri ugenda ucamwo niri kwigisha kugira ngo rikwereke ejo nuhura n'uwaciye n'uri kwaca mu iryo shuri uriko uracamwo, wibuke nawe ati nanje ndibuka ahantu ko nahaciye, ndakwiye nanje kugira ico nkoze ejo niwaba ubifite. Kuko nimba uriko uraca mu iryo shuri uriko uraricamwo kugira ngo ejo nawe Imana izokugirire neza, nimara kukugirira neza kugira ngo uzokwibuke wa wundi nawe muhuriye ari muri ca kibazo. Kandi noneho hari n'igihe Imana ishaho umukene iruhande yawe kugira ngo wewe nyene azogucira urubanza, kubera ko azoba ati nasizeho umuntu wari gufasha kandi wari ubifite ariko ntiwabikoze. Si ukuvuga ngo abantu bose bazoba bakire. Hari n'igihe izana abakene umukene akaba iruhande yawe kugira ngo azogucira urubanza wa munsi. Kubera iki? Imana yamusize iruhande rwawe kugira ngo ugire ico umufashije. Ivyo rero ntituzoje tuvuga ngo abantu bose n'abatunzi, ariko harimwo abakenye bakenyeshwa na Satani yabakenyesheje, kandi Imana yarabagize abatunzi. Ariko ko batatahuye uko bakwiye kugenda n'Imana ubwo butunzi baburonke canke ivyo byose babironke. Hariho abantu bakenye kubwo kudatahura inzira y'Imana bakwiye kubitungiramo, kandi udaciye mu iyo nzira Imana igushakamo ntabwo uzobironka, kuko Imana igukeneye ngaho. Kuko niba Imana igukeneye ngaho ikeneye kubwo butunzi, hoja kubusaba ngo uje kubutwara mu basambanyi, ubutware nimba uri umugabo batware mu bandi bagore, nimba uri umugore ubutware mu bandi bagabo. Ariko ubwo butunzi ikeneye ko uzobukoreramwo Imana. Uzabona imfuvyi zishonje ukazigaburira, uzobona abakene ukabagaburira, uzokora igikorwa c'Imana. Rero nimba Imana ishaka ko uzokora ico gikorwa kuko itakugira umutunzi, ahubwo raba ko atari wewe ufite ico kibazo cyo kugira ngo ntukore, atari wewe uri mu ico kibazo kugira uhagaritse umugambi w'Imana kuri wewe. Imana vyaguteguriye kubera iki utari kugendera mu nzira y'Imana. Rero Imana yo mwijuru iturengere cyane. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo abantu bose bagikora bene ivyo, ngo abantu bose bagikora bene ivyo, ngo abantu bose ivyo ndabibaburiye nkuko ndabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana mu Bigalatiya yatubwiye ngo abantu bagikora ibisa bityo ngo nta juru bazoragwa. Rero muri kino gihe nuko umwe wese akwiye kugwana n'icatuma kameremere irangira kugira ngo tuzobane umwami wacu Yesu Kristo. Kuri 22 baratubwira ivyamwa vya mpwemu yera. Turazi ko ibi vyamwa vya mpwemu yera
umaze gukuraho izi kameremere, ivyamwa vya mpwemu yera bice biza muri wewe. Bimaze kuza muri wewe rero bizogenda bigurira muri wewe, bitume uba uw'Imana igomba, Imana yo mw'ijuru ibaha umugisha. Turagushimiye n'icubahiro, turagushimiye ko uri kumwe natwe, turagushimiye ko wumvise Mana ukwiye kutuganiriza, uganiriza ubwoko bwawe ko dukwiye kwitwa, ko dukwiye kwifata, kuko tuzi muri kino gihe ca nyuma yuko ibintu vyayangaye, abo wahamagaye kugira ngo bagukorere databuja, Mwami Yesu bagiye bifatira izindi nzira, bigatuma databuja abakristo duta inzira itari yo, ugasanga twifatira inzira, kuko databuja twabuze abashobora kuturongora. Databuja hari n'abandi nabo Mwami Imana waturungikiye bashoboye kuturongora, ariko natwe ducika ibinani. Rero dusavye imbaraga za mpwemu yera kugira ngo dushikire yaba umukristo wese, kugira ngo ashobore Mwami Imana guhinduka, yaba umukozi wahamagaye watumye nawe ashobore guhinduka kubw'imbaraga zawe. Turagushimira Mana ko wumvise ugusenga kwacu, kandi ukaba uri kumwe natwe, utangwa natwe gusozera natwe, icubahiro ni icawe iteka ibihe bidashira. Dusenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu Kristo abaha umugisha. Bye.